narababwiye yuko narababwiye neza ndabisubiramo yuko je ata views zo kuri YouTube je atacho zikimbwiye kubera yuko nziko YouTube yanje yabaye hacked n'aba manager twakoranye za no love ubashibishibira ngo views rero twarimye agaciro ivy'ama views narijya bitanga amahera make ubu turi kuri aza audio mark za platforms komeye z'amafaranga menshi hari abadashobora kugera nico gituma umurundi wese akwiye kurondera platforms komeye kuko iriya YouTube buriya nta kintu kinini ifasha umuririmbyi wawe aho genda kuri audio mark Spotify ushuraba streaming zigeze ku ntambwe nziza kandi urashobora kubeshwaho n'umuziki udakora amashow udakora ikintu kujye tubayeho twebwe kuri izo mbuga rero abantu bose bageze icyo kintu bamenye kuba bish bashaka kucisha umuziki w'u Burundi abafana babimenye yuko YouTube yanje abaye hacked kandi ntiteze kuyihindura ngo masora hajya nyene kujya nyene kandi ntaco bizontwara nta na kimwe bizonyishira muri kariyere yanje kandi zokomeza ntera imbere kandi zokomeza ndaba hajya mumwe mubona ko ari nke ariko izo views nyinshi cyane zigiye kuzibere Sadbi ubutungane mu Burundi bufise ico bukora kubera iki Sadbi atabitwarira vraiment Sadbi tukaba dufise Sadbi ku murongo ndakuramutsa Sadbi mahoro cyane urameze neza hitmaker wa Baby Girl Sadbi sinzi kutwumva neza ndabumva neza urameze neza hitmaker wa Baby Girl Sadbi mengu uri kuratinya mikro hanyuka uri kuri stage gusa oya everywhere ndakaze natetsera birati kongs sana kuri ipi uduhaye man Baby Girl yaryoshe ugasa naho Baby Girl ambwira ati ndavyeme ndagwarusha ngo muhabara umwe we Inatetsana uradua ibikorwa bidasanzwe ngo the sound is better ngo when you give me water ngo the sound is better ngo when we are ngo in the bed Sadbi Kiingereza kilipanda sana mwa hii nyimbo I think yuko ukuntu umwanya uterugenda n'ukuntu tukubana tukiadapta kuri system iri international kandi duhagaze mu gihugu tarinze kuja hanze nibaza yuko byose tubikura ngaha kandi turiko turavyiga ku munsi Sadbi twari twiteze itariki ya 27 ko urukurikirane rusohoka ariko twumva ati twumva ngo umusaza ngo aradusurprendre gato kubera iki gutangura kudora indirimbo ku itariki ya 20 Ini system iri international ni system iri ku rwego rwiza go kugira promotion y'igikorwa nk'iki cha EP kuko imbere yuko dukora iki kintu twamanje kwiga ukuntu gikorwa ikiringo cy'amezi 6 nukuvuga yuko ibintu byose turiko turakora ari ibintu biba biri ku mpapuro muri biba bizwi yuko itariki runaka mu mwaka wa 2021 zo turiko turakora iki cyo gituma usanga ibintu bimeze uko ni ndiri biri kurekora amateka menshi kuri audio mark Africa playlist turabona itari bikora neza turabona kuri kuma platform yose Sadbi ino ndirimbo uyiteze kwikaba mu buryo canke gushikariza irajyawe kuri ino ipio uyiteze kwiki gucerekeye ivyo bibiri ndakwajira navyo nyene iyi ndirimbo imwe mu masaha 72 turamaze kuronka feedback za Rwanda Tanzania hamwe na Kenya dusigaje ko turonka Africa the West kugira ngo abantu tubereye yuko turi mu kazi kandi bitari ngombwa ngo tugende ngo turondere nakacanye naka ngo duhagaze ngaha mu gihugu umuntu wese akifungira iwabo tugakora ibintu byiza bishobora kuba international kuvuga yuko feedback turiko turayibona kandi nziza cyane gose nziza cyane gose nipi wataza indirimbo uravuga ati Sadbi iyo mpaye umuntu ndamugabira nakaguracira ko umugari wa yankoko ubu kihongeramo indirimbo zibiri karina EP atandirimbo nimwe twari bwumve Sadbi kubera ko utashimye kuyigira album wayigize EP kandi irenze indirimbo 8 nari kugira album kubera atakifuzo cyo kugira album cyangwa vision target yo kugira album nari ifise cyo gituma
nayigize EP nkuko EP ibigomba kugira indirimbo indwi hama ndashirako gwanje ikintu cyitwa bonus. Nibaza yuko abantu bakwiye kuraba bakabona ati bonus nuko inyongera ubushake bwo guha umuntu no kugabira umuntu buri muri Sat-B nico cyatumye ngira iyo bonus. Rero nibaza yuko mu gihe namaze kubaha indirimbo imwe zisigaye n'imiruturutu gusa. Ku bintu batari bazi reka mvuge buke wewe gutanga niyo defo yawe. Ngwacha viboko misi mloko nini Sat-B rudo rukurikira rwache mbega kuba gwifuza apa ku social media urekura tekanye ngene abantu borugura haba kuri flash cyangwa kuri CD cyangwa ubundi buhinga hari ubundi buhinga bwa wategekanije kugira ngo ino ndirimbo ishobora kugira nawe ikikubwiye haba ku mufuko eka no mu zindi system. Je nibaza yuko ikintu cyambere nashimye gutanga kuri platform international abari hanze n'abayindanye bakazumva hanyuma inyuma yo kuzishira ku mbuga zose tuzohamagara abantu nabo bagira icyo batanze rega turabakorera kandi bigiye kubira abatubakorera ku buntu kurera energy nyinshi cyo gituma umunsi bumvize Sat-B arabatumiye ku kintu runaka ku romantic sound mukwiye kuza namwe mukerekana yuko mushikiye abana. Sat-B uvuga uko ruvumenga urategekanye kugira lancement officiel ya ino EP kugira ventes en chair nimba atari bangana iryari ga Sat-B inyuma yuko tuzishira ku mbuga kuko ndashima yuko abarundi no baza nkabaha kuko ari priority bakuye Sat-B ku nkuru yuko uri muri 2010 kuno munsi amafisi cyo ndabasaba nanjye nkabasaba cyo gituma twaye launch. Hari ibibazo byinshi biko birabazwa Indoto Festival wavuze ati iba ku mwaka ariko uno mwaka eskizoba ntizoba eske uribagiye ko no mwaka yabaye Indoto Festival Jenzi yabaye l'année passée muri décembre. Ari mu kwezi kwa mbere 2020. Umutwa si sandugu Sat-B umutwa si sandugu inchi gituma rero 2021 tugomba kubaha kwezi kwa kabiri tuzoba Indoto Festival. Hari makuru dufize ko muri ayo mezi nyene Sat-B ngo ariko ategura urundi rukurikira international ayo makuru bariyo nivyo mu kwezi kw'indwi mu mwaka uza tuzogira urukurikirana rwa album izoba ihurikiyemo indirimbo mpuzamakungu gusa nihatagira abantu badutwara idea. Sat-B ariko ikintu kiratangaza abantu ugerageje kuraba Sat-B One Love wa Feel Love karaba ama views yaronka nubu karabizi ni indirimbo ziryoshye ariko ziraronka ama views nka ya kera nivyo ni menshi ariko sico kimwe na ya kera. Sat-B ho bari ko bingorane yahe kuri kubikorwa vyawe narababwiye yuko narababwiye neza ndabisubiramo yuko je views zo kuri YouTube je atacyo zikimbwiye kubera yuko nziko YouTube yanje yabaye hacked n'abamanager twakoranye za No Love ubashibishibira ngo views rero twarimye agaciro ivy'ama views narijya bitanga amahera make ubu turi kuri za audio mark za platforms komeye y'amafaranga menshi hari abadashobora kugera nico gituma umurundi wese akwiye kurondera platforms komeye kuko iriya YouTube buriya nta kintu kinini ifasha umuririmbyi wawe aho genda kuri audio mark Spotify ushuraba streaming zigeze ku ntambwe nziza kandi urashobora kubeshwaho n'umuziki udakora amashow udakora ikintu kujya tubayeho twebwe kuri izo mbuga. Rero abantu bose bagize icyo kintu bamenye kuba bish bashaka kucisha umuziki w'Uburundi abafana babimenye yuko Sat-B yanje abaye hacked kandi ntiteze kuyihindura ngo masora hajya nyene kujya nyene kandi ntacyo bizontwara nta na kimwe bizonyishira muri kariyeri yanje. Kandi zokomeza ntera imbere kandi zokomeza ndaba hajya mumwe mubona ko ari nke ariko izari views nyinshi cyane zibere. Sat-B ubutungane mu Burundi bufise icyo bukora kubera iki Sat-B batabitwarira vraiment nibaza yuko ikintu cyambere kwitwarira umuntu ari hasi bigoye ariko igihe cyo umuntu azuba ari hafi ngaha nibaza yuko bizoba ngombwa yuko unagirisha koze ariko ivyo byo kwitwariranira bigira iyo ubona ko ari ikintu bikubuza ariko kuri nje nta kintu na kimwe bimbuza
gituma nta wasibasi visi disadbi ndarimvye abantu bashirana indirimbo kuri bluetooth indirimbo muri ivuma itarinze gushya mu za YouTube n'ahandi rero utuntu duto cyane kuri career ya Sadbi n'umuntu muri imbe komeye nka Sadbi sino ma views twe tubishatse natwe tworonka miliyoni ku munsi kuko birashobora no kugurwa nivyo bakora no munsi bariko barabigura nivyo bakoze barabiguze rero nagitangaje Burundi gusa nta views ihari abantu babimenye abantu ntibashikira umuziki wabo nta views ihari nazo zihari umuntu aragira boost akaboostinze nivyo byije mubona urabona sino promotion kwese mu rwego mpuzamakungu ikiraba kandi nimbo zimaze cyangwa za kuri Trace ugiye kuraba na Wizkid n'abandi bakomeye nta views zatari bafise kuri YouTube ariko ugiye kuraba streaming zabo ni ziri beta cyane rero abantu babakuru ko bashoboye kose baduze views n'inguvu mu Burundi muri rusange urabona ibindi bize mu nyuma ariko babaze bashikira abaririmbyi babo kwaza bo bwabo ivyo byo kuba hacked nibindi nivyanje ariko abarundi bo ubwabo nta views baraba na YouTube na cyane ni Sadbi ariko arakora ku video sanzwe ni na Sadbi tubona yuko uko iminsi iterigenda ariko akundwa gusumba Sadbi niribanga ryo gukundwa gusumba ga Sadbi reka ndabasaba ikindi kintu nimuze subiye kumbaza ibintu vya views kuko je buriya ntacyo byo magarika ko canke nimuze bihagarara ko cyane bire ko bigomba gufata bigaherera hano kuko ntacyo bintwaye jewe mumenye inyishu sinisubiye kandi numva umuntu ambwiye ngo Sadbi bya viewers barahakiza YouTube yanje arundi babimenye yuko abantu bafite urwanko babimenye yuko mura vyiza ariko bibabaza abandi ama ikibazo aruvuze ngo narivuze ati ni Sadbi tubona ku mwanya aterakora cyane ku ngufu nyinshi zirenze ko zari ziri imbere tubona ko ibikorwa vyiwe biguma bijabuka twarabonye ibikorwa vyiwe bica kuri RFI biraca handi niriye ibanga ryo gukora nabo bavuga ngo nta usomera bakoma induru ariko ukabananya utera imbere mu gihe tuzi ko abakeba batabuze reka twikorere ure kuvuga menshi muri kino gihe twahevye no kuvuga menshi mu bikorwa reka twikorere ibindi ibikorwa bizokwipukira hano gusa bamenye yuko bakwiye gushikira Sadbi n'abandi bari diringi muri rusange no muziki ndundi wose muri rusange Sadbi turafise amakuru avuga ko ari indirimbo umwe n'umwanya ngo dushobora kuronka ya wewe na ariko imbere ko tuyishika kwa ayo makuru Sadbi muri runo rukurikirana cyane niko twaguhamagariye amasara mari mwangana gute ni surprise sinzi ko mwabonye ingene twabikoze ni surprise buri kintu ni surprise kubera yuko umase kumenya yuko abasi dushatse gusohora baca bafata bakagira ibyo bishakiye rero ubu nukuyikora umuntu wese akoresha strategy yacu yo gukora ibintu bucece buhoro buhoro uko ugiye no kubiraba no kubaririmbyi bakomeye muri no myaka basigaye bisohora indirimbo badateguje ngo ryari nzosohora kuba muzobibona na chacha twumva uko umenga Sadbi hari abandi bantu bumvise bagomba kore baca bagomba gukora nabo ni ibintu bigaragara bose kandi abantu bafise ubwenge badafise amarido mu maso barabibona na chacha ushobora gusanga uri inspiration kuri benshi nibaza yuko ari uko bimeze kuko ndumuririmbyi azwi yamaze kumvirizwa nca kuri radio kenshi benshi ariko sinifuza kwinspira umuntu ku rwango nifuza kwinspira umuntu agakora ko inspiration kuri y'ibintu byiza byubaka we umuryango wiwe n'igihugu muri rusange na cyane Sadbi twaba dusera basozera twibutsa abantu ku munsi wa gatanu urukurikirana rusohoka rwose turusanga hehe cyangwa hazosohoka indi ndirimbo imwe muzo rusanga ku ma platform nka iTunes, Apple Music, Spotify, Deezer, Tidal, Amazon n'ahandi henshi tutibagiwe niyo YouTube. Indirimbo zose tuzozisangako. Tuzisangako cyane. Nizera ko utagira amamega yo barantelefona. Turigabanyere Sadbi sitwa twakugura umurango ufise umwanya cyangwa naho twose n'abasozera. Niba turabasozera tuvuga kajambo kanyuma niba twongera umunota umwe cyangwa ibiri tugura umurongo.
ndababwije mu nyuma yuko ndabakunda cyane bakomeze bashikira ibikorwa bya Satubi ndiko ndagerageza na timu yanje kuyobora game muri standard mpuzamakungu. Ni byiza yuko badushigikira ndetse baganisha intege umuntu wese agomba kutwicira no kwica ishusho ry'umuziki w'umurundi n'indi iriko irafata. Urakoze. Satubi tugushimire umukama gwezagire nizera ko kwa kuboko nyene ryaju nyene vya bindi nyene vyatumye tukumenya vyatumye ukomera ukazunguruka handi atabiraje kandi Imana ibana ikongera inguvu. Amen. Asante.